GM feels, God feels, double favor without limits. GM Films, Good News Films, double favor without limits. Akamuna Jukuri Akamuna Nakamuna Jukuri Nakamuna Amachakubira afatiye kumadini Amachakubira afatiye kunarana moko Amachakubira afatiye kumadini Kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri Nakamuna Nakamuna by'ukuri Nakamuna Uduge udusige nga oya senge nkunda gusiga nga none ahantu hatari amahoro ntiwupfa umugirengane ngo ufise amahoro hakuno guma muri ayo makaro yanyu bakazohankura ndikiziga nofuma nigira ruguru nkiberaho ko nibereyeho Fide mbeko ndakubwira ukandaba nk'agahabwa wibaza ko atagacira ibi bintu bifise senge nimwe ndakubwiye mbe wibaza yuko ijya ngwara wagwaye ari yubusa kubera iki wagwaye uhejeje gufungura agaca afata indya zisigaye zose agaca aja kuzisesa nta butumwa wumvamo nta kantu gahaze senge bijya byo kujya yarabimenye yarabimenye yabonye umugabo ashitse vyose oya nawe no nawe yobakora ikibi yo kwiyumvira gute kwicaye nabukwe kugira ngo bimumarire iki naho mana yanje isi yarahindutse oya ibyo je ntavyo nemera oya kamuna wakamuna wibaza ko ari iki atokora yakigambiriye naho cyo bakiri mu mabara ayariyo yose nta na kimwe atokora yabishatse sigaraha jewe nta bushobozi mfise bwo guhangana na kamuna ndamuzi wowe utamuzi rindira ugomba kuzomubona shaka ko bazonkura ngahandi ikiziga oya weguma ngaha ugumane n'umuhungu wawe weho ukagenda parufaramu gukurikiza inyuma tena ari kiziga burutaguma ngaha uraba umwana wawe azoca muravya pe aho singenga aho ndakubesha reka jewe ningira oya Fide nukuri ntudusige nitwasiga umuhungu wanje mu maboko ya kino gikoko cy'umugore ndakugira inama Fide ndaba ndakugira inama mwana umuti w'ikibazo sukugihunga mu kirundi bavuga ngo uja gusigura murorera ko twamaze kumenya ko dufise mukeba reka twige gutambana nawe twirinde gukubita urugohe kandi byose bizogenda neza Manika gato wicaye mukukamanura ugahaguruka ewe kamuna wa kamuna urangiramiye sinkubeshe urangiramiye atoni nderero kamuna wa kamuna ndakubwiye niruse ibihanga biramfasha amaguru aramfasha utu twakura ha
Mari, iyi niyo ya bogare ya Kanyanda. Reka shafite kuncurira. Narahuye n'akaje karamana. Ewe musi mubi nahuye na nyasema nyakwisema ngo ni kanyananya gufata tunzi inyana. Sha mbega nyene ari hehe? Mbabajwe n'amafaranga yanje ibihumbi 150 namuremetse. Bukeye nza mbona bariko batembesha imivo na nyina. None mwana bavuga ngo ugutwi kw'inkoko ngo kw'inkoko kw'imene ngo kumva kokeje ukuye ukoko kuragoye naravuga ngo teri iyo sema. Noneho burya hari impene hasigaye akaziriko humura nuko nyene wibutse kwifuka bwakeye burya kamuna na nyina bahunze ariko nibagene ndabakonoruhuka nari mu kugwara ihahamuka. None nk'ubu kw'Imana yari yadutabaye ikatugirira neza ikabomora iyo ajya amahera sha ndayihoza singire ku migambi yaremi uyu munsi mba ndiko ndaturatura kwera. Mbe muhungu urakomeye neza mu mutwe cyangwa we ntukwiye? Urashobora guta ibotiki irangaye kujya ukaza ukicara ngaha? Nkasarasiko ubu ndandariza ngaha. Aha ufise ibotiki zingahere? Gabanye inzara ngaho umanika gati wicaye mu kukamanura ugahagarara. Marezo ukimbwira yuko wahuye na kamuna wa kamuna ujya mwanya sinariko ndagutahura ariko muhungu karanyanyariye ko nza mbona kamuna wa kamuna arashogomanze neza antuye kwa maguru. Imana nagize nuko nari nicaye hajya. Marezo uzukuru vyagenze none abantu b'uyu munsi ntibajya cyahe bagiye gusumira handi. Oya nukuri igisagara ngo kiraga cyagutse kirangana n'umunwa w'icupa. Mpora numva ngo abandi kugira ngo baronka bakiriya baja ku mupfumu je iyo menye umupfumu nanje nugiye agashiramo umukubuzo uzu urakubura ubazana ngahi wanje. Mana ya Yakobo ndagusavye basupfumu mu mukire yumwe basi nivure kapa mvuga tuyu mu Butike we nk'aba butike babura kuguma hamwe ngo tubasangeho yego nk'ibintu bikikoko si nk'aba bahungu baza bamanuka ino ukagira ngo babuze icyo baje gukora ino baje kuyorera canke baje gukora nk'uyu baramwanuye agatike kihuta agashushe no kumusaga ko kagahimba kibagita kuga ukashanda yashira bayakeneye ugira ndakugamurira amahera.
mbonye agiye narashimiye Imana. Ubu rero umugambi naciye mfata ndaza nkicara ngaha nkadandaza nicaye aha nyene nkaza ndaraba umukiriya aje mbonye ari uwo nshobora guha nkava nkahagenda nkamuha mbonye ari nigisanira ca kamuna wa kamuna nibutse ikibi cabo simvaha. Muhungu bigeze iyo. Reka nakubwira ikintu kimwe. Ibintu birakaze kandi birakaze ku rwego rwo hejuru. Sirite. Ibyo ni bito. Nuko ndakubwira ikintu kibaza ngo ndiko ndakubesha. Eji imbeba yarafukamye. Marezo, imbeba ifukama? Icyo tumva ni giki. Uhuye na nyina, imbeba irafukama bishobotse imbeba igakega amatwi. Ikinteye ubwoba nimba bariko baraturondera bitewe na bijya bintu twakoze. Je nukuri Imana biratwakira mu bwami bwayo. Uraje ujya mukecuru narahaburana nabi. Mujya we hari inkuru ntakubwiye tubaye ko na Fidelity. Inkuru yihe Marezo? Nukuri ku Imana nyina wa Kamuna ataradukuye mu rurimi. Uzi ukuntu byagenze? Burya abantu bo kugatumba bapfuye uruki. Umengo bose baciye kumva y'abasazi. Nengaje ariko bapfibike. None hariho ikindi bapfa na karimbi. Akanukanga nuko? Erega mare abasangiye busabitana ibisamba. Ako nyene kazona bamara. Aha. Reka kuvuga kwanza ndagusubireko. Fide, ushobora kubana gute na Kamuna nube n'umukobwa wiyo? Uzi yuko ari abantu bahariwe ivomo kubw'imico yabo. Je ntabarumbwire kamwe ido nido ukuntu uteka bigasha ugasinzira ukana havugo bubezwe nayo ubwo bateruranye n'agasimba nta curo nkuvuga mare wowe hari ikintu na kimwe ubona wokora kugira ubane n'abajya baratunaniye reka rereje bundi ho bari bankuyemo mu iyo kotsa ni cyanire kuziko urumva nironderera ibijomo tuza kujya sasita erega ngaho nza mbona araje nizo sarashinze nkamunegeza ngo ba acaratangura arambwira ngo uratubujije umutekano ngo mikaritiye ngo tuzobwira ngo mutware ngo yuko ngo mutubangamiye ngo tuzokwicwa ngo n'imyotsi ngo ubu rero ngo mwari kwandika ngo ikete ngo mukadusanga ifashanya ngo y'amakara mare sisimvya ngiye kuzana twatujomba aca kubitamo mu rupiripiri narakoroye uko nakorora numva ruza mu magaga rumanuka mu busogisogi bwo munda ruturira navuyeho nkimbwa yiruka. Nukuri ku Imana je ujya ndamuzi z'umukobwa z'umuntu ije ni shetani yigendera. None umva aja kwagiriza ngo umwicishije umwotsi kandi nawe gera kwicisha ipiripiri. Nyumvira umva rumuntu. Burya rero uwafuye yari hose bajya na kandiro kibara. Ugende wa mwakuwe urakabura narabinga kubingura amabinga wambuge botsinyo bitono kwana wikura esu kunatera numwaku nawe mawe zabwe mwana wanje ngitugera mwejuru zoshinga yakabare ngitugera mwejuru zoshinga yakabare neza cyane. Umviriza mwana wanje mugabo reki iwacu mu ijuru bijya Daniel yigira windani niwe azoba umuserivere ibeza wabona nabiga Toma yigize darara ngo yemerito yiboneye azonywa atacabatije azonywa ndamushinga icupa ndamunakijyaga Isongo azoyinywa tu inumire none itugera mejuru dusangire ngawe.
Mbega mwana wanjye wowe ufite imyaka ingahe? Zewe gama zewe ukuye mu myaka ya yindi nari nazingamye zewe mfite imyaka 11 oya 15 none jewe burya zifite 62 ubu nsigaye 12 nkazosha nipfira nta myaka 100 none none ko uyu munsi dushize hakiri kare we nabyo ubona yesagira neza ngo yesagira neza Yesu aratabara. mama ndahatswe n'ukuri kw'Imana uwarihuse yarapfuye ngo atuwarihuse yarapfuye abihuse nibo bapfuye nako bapfuye nibo bihuse sigara ndahakuye aho ndakubwiye twahavuye umutima ungeza aha urahabona uwo munsi kinga nari twaje ukuboko kumwe umutima ndawutwaza ikiganza kuko wari wamaze no kurokoka ngenda nengenga Marezo nukuri kw'Imana Remi yaradutaye mu kaga yaraduhenze kuko iki kibazo ukuntu twacinjiyemo turabizi ariko kugisohokamo mana akira umusavyi wawe mu mahoro Ereka akamuna byukuri akamuna. Mama, none nkureke ko nabuze n'uwo dufasha. Rabana babasenzi bahavuye bashavura. Ubu nibakiza kugusengera ngo kubera ko twabuze amafaranga tubaha. Mwana wanje, cyo waho bigeze. Gupfa kombera inyungu kuruta kubaho. Kuguma ndabasesaguza nako kurancumita mu mutima. Raba papa we yaradutaye aja kwinjirira undi mugore. Abo basenzi nabo bacitse abasenzi kandi aribo bama bandemesha. Je waho bigeze no tuma mpfa nkaruhuka. No mama, ntukavuge gutyo. Ubundi hari impamvu Imana ikikuzigamye. Erega n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacabagerageje kitari cyo kwihanganira. Ndakwinginze ntucike intege. Nibi bizohera. Ahubwo reka ngende kuri farumasi ndakurabira umuti. Hari umuntu yamezagije 30,000. Mwana, Imana iguhezagira. Ariko ingwara zanje nizizotuma ubame muke ndamuke. Uzogye bike mwana, uryame kare. Ari umupeti twakoraniye idiri kandi akazi yaragakora neza pe, ariko sinzi ibintu byamufashe ibintu by'ibigugu ngo mama watanguye kuja mu bintu by'ubukizi wa mani akazi arakantana. Nimba ubona neza ko aya mahirwe nshobora kuyaguha ukayafatirana ngira ndagushire mu mwuga. Mu bisanzwe wenda kuravye ndakwiyuheje neza, mbona neza ko aka kazi kanje gashobora. Treso. Oui mama. Uri mu biki? Kumbe ngo watwaye n'ibyumviro ga mwana. Humura ntacomba. Oya, ndakunda kumva mama. Ahubwo reka ngende kuri farumasi ndakuzanira uwo muti.
uza amasaha amaze nk'ahandi akurindiriye. Apo burya twari dufitaniye gahunda je nawe. Oya nta gahunda twari dufitaniye, ariko nari ndabizi neza gutekerezwa kuza ngaha kuko aha ndabizi neza ko wahageze nko muhiri wawe. Oya ntabarumbwire, erega je ukimbwira yuko ugomba udutena mama sinenze kuri serie, kumbe wari serious nkuko kose. Imagine gute ushobora kugenda ukaduta uzi neza yuko mama gwayi ari ku musego, mukagenda ukamara iminsi 3 yose udahonyoje ikirenge muhira. Ubu koko wari wibaza yuko dushobora kubaho gute kandi uzi neza yuko wewe ari we mutwe w'umuryango. Reka kuravuta sha ngo nimushobora kubaho ntariho. Mbega nosanda abaho uyu munsi mwoza kumva yanje kusaba rasyo, genda mwimenyereze kubaho mutamfise. Iri nirindi shuri nongereje kuyo nakwigishije. Ikindi naco ubimbaza nkande, niwe wambyaye canke nije nakuvyaye? Papa écoute-moi, ndagukunda kandi ndakubaha urabizi, ariko imyitwarire mu vyo urikura twereka muri iyi minsi ntabwo ari myiza. Mwubakana na mama mwasezeranye yuko muzobona mu mahigwe no mu magogo, ariko rabo uyu munsi ubonye agwaye ari ku musego. Uriye yuko muba hafi basi wuzuza isezerano mwahanye. Rabo utanguye kuja mu bandi bagore kandi mama tarafa akiriho. Ariko muvyeyi hano ubona kibara kamuna kweli. Akamuna ni wowe unyubahutse kandi ndizo. Iyo ndara wewe ntibikuraba. Ivyo vya nyoko nawe uri kurambwira, genda umutunge nawe urakuza. Ikindi coco guhera uyu munsi ntuzusubire kunkora mu buhanza, ndakwihanije. Trezo umviriza rero mwana ndakubwire, amaso y'ibikere ntabuza abavomyi kuvoma. Hamwe n'amajambo yose umbwiriye ngaha ntugire ngo inyota yanje yakamye. Icupa ndarinwa kandi ndiyongera. Trezoro wanje rero ntimwuntera imiragwe. Murazi ko iki kibazo ari mwebwe na nyoko mwagitanguye, ko intambara yatanguriye hiyo, reka rero iherere hiyo. Jewe muri uyo muriro w'iwanyu singaruka. Babigeme bo banyikiye hehe? Urya ntawe udatinya intambara. Erega n'inkoho zivuze inyoni ziraguruka. Urabona waje guteza akavuyo mu ibare y'abandi. none gamana ingwara yanje yanse gukira n'inkoni yawe uriko urankubita cyangwa ko batagize kugira ngo bamvuze n'ubu bakaba bakiriko mana mbabarira unkize mbabarira unkize mana. Mama Kesi nukuri ndashaka kubanza umbabarire pe. Buriya nagiye nzi ngo biroroshe nasanze noneho ari ibibazo. Burya nico gituma ntagarutse kandi nibaza ko wambabariye. Oya ntangorana. Fatiye rero kubyo twavuganye. Nukuri ndashaka kuva ubuzima cy'ubuntu. Idini rikubuza gushigikira umwana wabyaye wikuriye mu nda ngo nuko atarongowe n'uwo musengana. Nukuri riba rifise ikibazo kandi raba ivy'imigenzo yanyu yabakwegeye ubusigaye umengura ingumba kandi wari waravyara. Mama Radose upfutse ngwiki turekerera abana twavyaye tukarerera mu ijambo ry'Imana baje kurongorwa n'abanyamahanga badakijijwe. Ivyo we wumva byo shoboka we kusenga nta nahamwe urasoma yuko ikivyawe n'umwiza ari umwiza kandi ikivyawe n'umuco ari umuco.
erega babiri ntibashobora kujana bataraganye niko na Bibiliya ivuga. Erega naho nyene mwarogewe. Wewe ni gute ushobora gufata umuntu yizera Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe akabatizwa hanyuma ngo ukamwita ngo n'umunyamahanga ngo nuko mudasenga hamwe? Oya ntabarungira. None mwebwe murafise igipimo c'ubugororotsi. None konzi misiyo y'ishengero ku isi yose ari ukugira ubumwe buzana abantu kuri Kristo Yesu. None mwebwe ubwo bumwe murabufise ko cyangwa muri babandi batosora gatosi kari mu jisho rya bagenzi babo batabanje kwitosora urugiga ruri mu maso yabo? Mama Yesu, by'ukuri ibyo uri kuravuga birumvikana, birashoboka tukaba twarahurudutse, tukaba twarafashe ingingo zitarizo n'umushinga ntaye wanje, ariko kuba ntashoboye kubaho menye iby'abana banje barimo canke ngo mbeho mvugana nabo, nta mahoro bimpaye. Nshaka rero umfashe nk'uko wabinyemereye, nkora iki kugira ngo nsubire kugiriranira ubusabane n'abana banje? Muvyeyi, ikibazo sukwanka kugufasha mbere n'umukobwa wawe ndaza haba none akujana. Ikibazo mfise n'amakenga y'ubwo burozi nibaza ko butarabahera, kuko nubundi ni wagenda utiteguye. Nukuri sinibaza ko umukobwa wawe muzohuza. Mu bisanzwe ushaka kwicira igiti cyama giteza umwanda mu rugo agihera mu mizi, ntugica amashami kuko imvura iguye kirongera kigashamika kikanaga. Rero ikibazo ntiwibaze ngo kiri ku bana bawe, ahubwo banza mwisuzume mwebwe ubwanyu, kuko nubundi ni wagenda udateguye umutima. Nukuri nubundi agusubiriyemwo ibyo bintu utarabyikuramo umukobwa wawe ntimurahuza. Hama rero mama Kezi, erega nasanze nina aba mu rugo rumwe na izo wanje, rero biroroshe numva twoca kuri izo nyene akatwereka inzira twocamwo kugira dushikire nina. Izo wa muhungu wawe kirara? Wowe uheruka inzira muci? Mwite izo umushinga ntaye w'intungara canke umwite umugabo wa right. Erega mama Kesia, nanje iyo ntiga kwihangana nari guhava asanga izo wanje naramubereye intambamyi nkamubera uruhome rwo gushikira Yesu. Burya abavyeyi dukwiye kwitwararika ibanga Imana yadushize imbere, tukamenya ko ari ibanga rikomeye kandi riremereye. Ubundi ugiye mu bintu gakara usanga byose wavyishe. Rero icyo mbona izo wanje jewe ndamwizeye, rero ubinkundi ndabona twokimushirikiriza mu maboko, ntiyobura icyo dufasha burya. Uge rero ni wowe wigize umuhinga mu kuvuga cyane. Ngo uravuga ukarusha ni radio. Uno musi uragowe kuko ntacuza kuronka kigutabara. Uranantera impuhwe. Umeze nk'umuntu aryamye ku muryango w'ubwobo runini ufashe agashami gatoya cyane, ngize ngo kimwe gusa no kubwira amaraso yawe ntazamarugwe ko wishwe na wa mukizwa wanyu ngo ni Kanyana. Je urazi icyo mba nkeneye, je mashaka amafaranga. Kwifaranga no kwica. Igikenewe ngaha ni ifoto yawe gusa. Byo byiza ugabanya umubabaro kugira uboneke neza. Intensifies, double favor without limits.
G and Films, Good News Films, Double Favor without limits.